nico gituma bakeba n'abanzi batobikunda kandi urabona no kuva abaye mukuru w'igihugu siwe wenyine atanguye kwizerwa no kandi n'abarundi batanguye kwizerwa mu makungu hariho babiri wabonye batowe muri New Africaine nabone bafise ibyo bagiye kuzezwa kandi bikomakomeye nukubera ni ya marubingi yari yarabuze kera ni wa muntu hagarara igihugu ciwe bari barabuze donc ugasanga nubu bavuga ngo yibuza abaryi biramburirwa basinziriye donc ivyo Burundi byaho bitwagwa n'abandi uno munsi ivyo Burundi bitwe by'abarundi nico bwa mbere ho nagomba kuvuga hama dufatanye n'abandi kumukeza kumukeza kuko kuba muziho nta n'igitangaza kirimo kuko mu bisanzwe ahageze ni homme de solution Rwanda bamaze guhunga leta ya FPR na Kagame muri imyaka 5 banganike ni nkinda ku mutindi ni beshi banganike ni ivu ryabo ni beshi eske bahunze iki nta maraso yasesetse nta bantu bishwe ako ntibivugwa apotre nukubera leta y'u Rwanda Kagame yaragiye yicara ku bintu b'abanyarwanda ababuza kuvuga nubabaye ntaniha ntibikunda oya rero iyo bagomba gukompara ibintu gutuka abantu babanze barabe kuko banegura batikwije byagenda bakwaje uravyumva mu bisanga abantu bazotuma abantu babavugira ivyabo bitari ngombwa kubera gusotora bakabahamba mu kinogo kimwe oya hari abantu bavuga ko bashitse bugari bohero agashuke kari mu bihumbi n'ibihumbi bagakubitamo umucana ayo n'amabi yakoreza abarundi none bayakoze kubera iki Human Rights Watch bivuga ukaba bajya banketere bandi hari uhero utanga w'intuze NBC sibyo abasirikare ba Canadian batanga raporo niki raporo zasohoka kumva Kagame avuze ati mbege ko bavuga ko bagomba kumufata ngo banjane irahe bazofata gute bazonkurahe none wumvise avuga ngo barambeshera Apotre hasotse urwandiko rushima runagena umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye kuba umurongozi mu karere ka Sahara ajejwe iby'umutekano ndetse no guhuza Sahel mu gasaka Sahel ikibazo nashe nibaza bavumiragiye ni umwana w'umurundi bavumiragiye no umwana w'umurundi bamwe bamwagiriza genocide mu gihe abandi nabo bamubonamwo intwari bamubonamwo umuhuza bamubonamwo umugabo abushitse akanizerwa ku rwego rwa Afrika abandi bataranabishikako yewe mu biriko barahayagiza tuvuga iki ishusho nyabake kuri no mukuru w'igihugu haba ku Barundi ariko no kuri babandi nabo bamwagiriza ayo mabi narigeze kuvuga igihe kimwe ariko tuvuga ku muntu yitwa Ziranotse sibyo ndavuga nti hari umuvyeyi abavyeyi bavyarira umuryango hari n'abavyarira igihugu n'abavyarira amahanga rero uravye ndayishimiye nyene cyo mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi kuva amaze kwakira umuhamagaro canke amaze gutega iteka n'Imana ryo kurongora igihugu murazi yuko twigeze ku kiyaga cyo ca diplomasi yaragarukanye isura nziza y'u Burundi Uburundi kera bwitwa nyene Burundi mugabo butari bwo Burundi buboneka nyene ko ari Burundi bubi butagenderwa butagira ikintu na kimwe mugura abona yuko yagarukanye ca gihagararo cy'igihugu cy'igihangange mu bindi hanyuma bagenda bakurikirana imirimo yiwe ya misi yose haba haraha mu gihugu mu kibano n'intererano atanga yo gutanga abantu biwe cyane cyane abasirikare n'izindi ncabwenge zijya gufasha abandi bari mu bibazo mu makungu wabona Kongo za Centrafrique za Somalia za Haiti n'ahandi henshi rero nibaza yuko yagize ikiganza ciza ku gihugu cacu
nico gituma bakeba n'abanzi batobikunda kandi urabona no kuva abaye mukuru w'igihugu siwe wenyine atanguye kwizerwa urabona ko hari n'abarundi batanguye kwizerwa mu makungu hariho babiri wabonye batowe muri New Africaine nabone bafise ibyo bagiye kuzezwa kandi bikomakomeye ni ukubera ni ya marubingi yari yarabuze kera ni wa muntu ahagarara igihugu ciwe bari barabuze donc ibi ugasanga bimwe bavuga ngo yibuza abaryi biramburirwa abasinziriye donc ivyo Burundi byahora bitwarwa n'abandi uno munsi ivyo Burundi bitwe by'abarundi nico bwa mbere ho nagomba kuvuga hama dufatanye n'abandi kumukeza kumukeza kuko kuba muziho nta n'igitangaza kirimo kuko mu bisanzwe ahageze ni homme de solution umunyarwanda rero nabonye byo atabivuze yivugiye genocide yagirijwe mu Nyamurenge wa wundi novuga ngo ntabwo ari ku murongo w'abandi bari mukuri nawo mwagiriza genocide ishusho nyabakiro iyo agenda abakongomani bona bakwiye gutahura iki cyangwa abantu bari muri Kongo muri rusangi bakwiye gutahura iki kuri no mugabo General Major Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi akaba yizewe muri kano karere ka Sahel ivyo yizewe ko abakongomani yabibakoreye ataranizego kuko genda hamwe yuko iyo ataba Ndayishimiye iyo ataba leta yiwe iyo ataba gupanga neza igisirikare ciwe Kongo baramaze kwaka umucanwa wose mugabo n'abagifise agahengwe n'abagifise umutekano wiko naho budakwiye neza ni kubera presence ya Ndayishimiye aha kujya muri Kigali naho barabyakire gute kumbona bavuga bati nyamara uyu muntu aravyandika mu munsi yo kamera ikinywa amaraso w'icyo ngo kizewe harabona abonye ngo ikinywa amaraso hano se umuntu avuze umukuru igihugu nkuko abari umuntu yiyumviriye benda kubajije gufata ukagira commentaire utuka umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu n'ahatari uwawe byari bikwiye ko umuntu avuga ayo majambo ngo nukuze wa President Ndayishimiye amaze imyaka 5 ku butegetsi muri iyi myaka 5 n'ukwezi kumwe kwakwiye no munsi n'ukwezi kumwe muri 30 sivyo ukabikompara n'u Rwanda uravye abanyarwanda bamaze guhunga leta ya FPR na Kagame muri imyaka 5 banganike ninkinda kumutinde ni beshi banganike ni ivu ryabo ni beshi eske bahunze iki nta maraso yasesetse nta bantu bishwe ako ntibivugwa apotre no kubera leta y'u Rwanda Kagame yaragiye yicara ku biro w'abanyarwanda ababuza kuvuga nubabaye ntaniha urumva ntibikunda oya rero iyo bagomba gukompara ibintu gutuka abantu babanze barabe kuko banegura batikwije yabyenda bakwaje uravyumva mu bisanga abantu bazotuma abantu babavugira ivyabo bitari ngombwa kubera gusotorana kubera kuvuga ngo ni kinywa amaraso ukabyitira Ndayishimiye uri umwene gihugu wo mu Rwanda tuzi ko president wabo ahagarara kuri Amerika akavuga ati genze ukwica umuntu wese arabivuga neza ugacuraba abo bari kumwe uyu munsi guhunga bamuhunze abatapfuye abapfunzwe abasoko bangana none urabona yuko leta y'u Burundi canke CNDD-FDD ku butegetsi hari cigwa yohabwa na FPR kwe nta seminaire mu bya bonne gouvernance oya ntaco kabisa hama kucereka ica amaraso naco ubabwire nimba bakwandika cyangwa babivuga muri commentaire nabonye umuntu ngo numvise nyene uto barabe neza nabonye ahantu bavyanditse iyo nimba ukeneye kumenya amaritiro canke amasiterine canke inzuzi z'amazi zatemvye u Rwanda nizoba byarabaye mu Burundi hazoze tugire ko ntuze kompareza hazoze tubikora Gwaje tugomba kuvuga batabitanguye twe tubabwira imiryango ya naka mu liste y'abasirikare bataguye ku rugamba bishwe na leta ya FPR kwiteko rya Kagame abadandaza bakuru abanyepolitike abantu batagira uko bangana
ibiriko biraba muri Kongo yeske Kongo arigeze wumva avuga ati mu dutabara Burundi buriko buratumara oya hari abarundi bumva bafasha abagore n'abakobwa ku ngufu hari ko byagirizwamo hari abarundi bumva bagizwa yuko bisha abantu ibihumbi bakabahamba mu kinogo kimwe oya hari abarundi bumva bavuga ko bashitse bubugari bohero agashuke kari mu bihumbi n'ibihumbi bagakubitamo umucana ayo n'amabi yakoreza abarundi none bayakoze kubera iki Human Rights Watch bivuga ukaba bajya banketere bandi hari uhero utanga ntuze NBC sibyo abasirikare ba Canadian batanga raporo niki raporo zasohoka kumva Kagame avuze ati mbege ko bavuga ko bagomba kumfata ngo banjane irahe bazofata gute bazonkura none wumvise avuga ngo barambeshe ngira ngazo yashatse yavuze ati narabikoze ariko nabikoze mafu baje bazongira iki n'indege irasha none muri ico gihe nibareke barabe ivyo umukuru wabo akora ko ndayishimiye se umukuru cy'u Rwanda atwara Burundi yatowe n'abarundi ashimwa n'abarundi akurikirwa n'abarundi muri iyi minsi rero nibareke kuraba ivya hano kandi bicika n'ibimeze nabi biri wabo kitugomba kugaruka ku bintu bitagenda neza wabo oya mugani baza badusotora kuri kamwe tuzaho dusanga byatunaniye kwihangana rero tirabira ngaho ndabaho naho tubabwire rukarite genda kwa naka mujya kwa naka muturabire mutubareze ko bose bishimiye leta ya Kagame iyi miryango y'abanyarwanda iri hanze idashobora kwinjira mu Rwanda bamwe basangiye n'ubwoko bamwe n'abatutsi abandi bari n'aba FPR bamwe baranayigwaniye bagenda bacitse amaguru bari mw'ivyuma mugabo igihembo cyabaye kwangazwa no kwicirwa abantu ariko ivyo bagomba ko tubigaruka ko kwe ntibobireka pe tubishire ku ruhande nabo bishire ku ruhande nibareke amabi yose azopagizwa uwayakoze ivyo bakoze ntibazobibazwa mugabo twebwe nta masekaseseke iwacu hari amahoro n'umutekano habe na rya perezida baho bagokera ngo rirakaze uno munsi ugiye rikora akazi wa mugabo ako kantu nyene professionalism iri mu iperereza y'umuntu munsi baraguhamagara umuntu hagenda ritete hote arabiza avuga ati ico bambaza ndishura umutima uri munda nta urya n'ikinuma kandi basanze ndumwere cyane itahira aho kantu k'iperereza niko bahora banavuga ati iperereza ry'u Burundi ati niryo rimaze abantu uyu munsi naco baronka barivuga ko ibintu biri ku murongo masha aje twobabeshutse ibyo barega Burundi n'ibyo babutuka nimba byaheze nibicare tubane inyuma yuko yizewe kurongora kano karere katumushimire cyane cyangwa se tukomeza tumukeze natwe nk'abarundi muri rusange dushimbe cyane ko tunagaye babandi batemeranya nawe batemeranya n'abamwizeye zambwa zitukura zantozo zitukura reka kumbure tuzihanganishe nizibweja tuzoguma twumviriza amaborogo yazo mugani nko kwabivuze ariko gusa nyene avuze induru y'imbwebwe amaborogo y'imbwebwe ntabuze intaritiro ntabuze intare gusinzira